telefone yawe iri oblige yo kuguma iri mu cumba. Gutaguteye muvyeyi umeze neza nanje ndashima. Ndibaza mugenzi wanje yagushikirije ubutumwa bwanje nabubonye muri YouTube. Dufite ikibazo navuye Saudiya natashe mu kwa kabiri. Karine yaranyatse amahera ndi kuri ofisi aranyambura 1500 yaranyambuye basha n'ibintu biteye isoni muri wese arankura n'isiripe arankura amahera 1500 yarayanyimye yavuze ngo nayo itike kandi itike yarungitswe na ambasade itike yarungitswe na ambasade 1500 cyanje baragitwaye baranwaye amahera kweri kandi sijeje nyene ndafise n'undi twatahanye ngaha bamwatse amahera y'amezi 2 turi kumwe ngaha reka ndamuguhe nawe nyene akarungike hodi. Nitwa Karine nje ndabafasha muri ino ku bantu mwese muva kuri office ya Nesmart Akim Recruitment. Mwebwe nta bubasha mufise mu izina rya Yesu, nta bubasha mufise mu izina rya Yesu. Naraze Daniel nzaba na dansira na audio za dansira ese narazimuhaye kandi ari undi umukobwa nabonye muzenya Daniel ya postinze witwa Emeline ugiye twari tuyaga ku bintu bijanye na telefone benshi barafite ama complication nta telefone turonka donc telefone kabiri mu ndwi ni vendredi na samedi. Vendredi dufise amasaha 2 na samedi dufise amasaha 2. Mwebwe nta bubasha mufise mu izina rya Yesu, nta bubasha mufise mu izina rya Yesu. mwe mukwagiye kuri ofisi yari yamaze amezi 2 yari hajya cyo gihe mbere yaraturi telefone kubera ajya kuri ofisi baguye telefone rimwe ku ndwi uvuga rimwe ku ndwi honyine urigeye kuri ofisi rero muri nyamunsi yemerere bamuhaye telefone ataratabariza Daniel abwira biwawe ko baba mutabagira mutabarize yarakamye amaraso adafungura baramushira mu rubuga avuze mu rubuga kandi nabibonye aca muja ko Emeline aramutuka nyamukobwa aramutuka ari Karine kubera iki ngo atabarije kubera ko byo bibonye ngo bagushire mu rubuga ngo bamwararaze ngo nzeye Karine nyamukobwa cyumva Karine amubwira ati utabusubiyemo audio uvuge audio umurikire Daniel uvuge yuko ngo bijya atabarije katari ivyo ntuvuga umukobwa yaragwaye ashe yari yonze yarakamye n'amaraso no gufungura ni yanafungura sita mu Burundi nyera tashi aciye asara na Daniel yamupostinze yitwa Emeline kweri twari kumwe twajyama no mu cyumba kimwe sha. Ufite telefone yawe aguha wifi muri telefone yawe aguha wifi mu telefone yawe hama ahaguha wifi y'amasaha 2 uhereje amasaha 2 kuyaga agacakura mu wifi yiwe na samedi nuko nyene. Mwebwe nta bubasha mufise mu izina rya Yesu, nta bubasha mufise mu izina rya Yesu. Cyagihe bari baduhamagaye hajyanye Karine aratwerekana zijya ntuzenya zijya video za Emeline nawe uraduri hajya kwa Karine mama urinengesera atazakubohera hajya hantu akamubwira Emeline ngo nakore ngiyindi video ngo atakoze ngiyindi video niko yamubwirira hajya kuri office je narindi hajya ndane twari kumwe na ba Emeline twari kumwe Emeline na wewe wewe ntitwari kumwe twari kumwe kazene igihe aguma amubwira ngo nakore ngiyindi video ngo yo kubeshuza ngavuga ngo yuko Karine ngo bijya byose ngatabimubwiye. Igihugu warose telefone rujye mwanya wa telefone tubwira na famille yawe menye yuko ya munsi yawe ari ya minsi 2 nyine ku buryo batazosubira bakurondera mu yindi minsi. Mwebwe nta bubasha mufise mu izina rya Yesu, nta bubasha mufise mu izina. N'ikindi cya kabiri Karine abarira twebwe Abarundi ngo twebwe turanuka nutwiyoga mumanze mumubaze ico kibazo Karine mumubaze mu bose akaca avuga uko ngo we uranuka Karine ni wabituma ni wabimubarira abarira ababose bariya ngo twebwe Abarundi ngo twebwe turanuka na nyene mumanze mumubarire kanuka Karine kabarira twebwe turanuka manze mumubarire Karine iyo mbwa Karine donc uyikura mu gihe akaguha wifi amugashuge ndukayaguhejeje agakura mu wifi yiwe. Mwebwe nta bubasha mufise mu izina rya Yesu, nta bubasha mufise mu izina rya Yesu. Ndatibuka cyagihe bari baduhamagaye hajyanye
Karine aratwereka na zirya ntuzenya zirya video za Emeline nawe uraza uri hajya kwa Karine mama urinengesera atazakubohera hajya hantu akamubwira Emeline ngo nakore ngiyindi video ngo atakoze ngiyindi video niko yamubwirira hajya kuri office je narindi hajya ndane twari kumwe na ba Emeline twari kumwe Emeline na wewe zenewe ntitwari kumwe kazene igihe aguma amubwira ngo nakore ngo iyindi video ngo yo kubeshuza ngo avuge ngo yuko Karine ngo bijya byose ngo atabimubwiye. Umva ni itegeko ko ibiri mu cumba ntaye gusangane muri salon mwebwe nta bubasha mufise mu izina rya Yesu nta bubasha mufise mu izina rya Yesu shanu kuri Latifa abeshera uyu nyamba yitwarise urumva abeshera Alice ariko ntiwabikora je nicaye kuri office amezi abiri ndi kuri office haguma haza abantu urumva yarakwambura akagutwara mu US agakwambura n'isiripe urumva ubonye gije n'amaraya mu isiripe arayakura wambaye na kotex arayikura arayizura muga ko babeshira ngo ni Alice uyo nyene nice amezi abiri ndi kuri office urumva nariko n'ubundi nari ngwaye urumva amezi abiri arakwambura n'isiri bakuramwo amahera agakuramo n'amahera hariho n'uwundi nyene yaje kuri office aramukura amafaranga mu isiripe kandi babambeshe ngo agende gukorera itike nyamukobwa avuye gukora baramwaka amahera yose baragwanye mbere umunsi na Karine aca mujya n'amenyo Karine nyene mugabo abiko abita kuri Alice uyo Karine uyo n'umuje w'umukobwa mu shetani. Nitwa Karine nje ndabafasha muri ino ku bantu mwese muva kuri office ya Nesmart Akim Recruitment. mwebwe nta bubasha mufise mu izina rya Yesu nta bubasha mufise mu izina muvyeyi ikindi ca gatatu ngoma nakabarira unyushiriza ayo mahera yiwanje nukuri uzoba ukoze nukuri ndagufukamiye nukuri unyushiriza ayo mahera yiwanje mfise ideni ry'abandi nukuri aha bagomba bamfunge nukuri uyo Karine uyo yagiye kudusoka naturiye amahera yacu murakoze. Telefone yawe iri oblige yo kuguma iri mu cumba. mwebwe nta bubasha mufise mu izina rya Yesu nta bubasha mufise mu izina rya Yesu arati meze neza ndashima nari ngiryamye basha nari ndyamye asha nayamaye hari n'undi nyene turi kumwe ngaha amahera y'amezi abiri yaramwasa amahera y'amezi abiri na moto wanje amahera y'amezi abiri nawe nyene ayo bamuhaye urumva yatahari yarase kuyatanga n'ibintu vyanje vyone naranguye impuzu nabuze nk'amapiyesi 6 nyene yari yabifashe ngo sindabitahaye nabitanye ku bw'ambasade shize mu Burundi biravye ibintu vyanje nasanze abuze nk'amapiyesi 6 Karine nyene tuyaga ku bintu bijanye na telefone benshi barafite ama complication nta telefone turonka donc telefone kabiri mu ndwi ni vendredi na samedi vendredi dufise amasaha abiri na samedi dufise amasaha abiri. mwebwe nta bubasha mufise mu izina rya Yesu nta bubasha mufise sinzi ko muzina Dansira uramuzi Dansira mwe twari kumwe kuri office none twaratanye none baramuzurumye mahera Dansira. Ufite telefone yawe aguha wifi muri telefone yawe aguha wifi mu telefone yawe hama ahaguha wifi y'amasaha abiri uhereje amasaha abiri kuyaga agaca kuramo wifi yiwe na samedi nuko nyene. mwebwe nta bubasha mufise mu izina rya Yesu nta bubasha mufise mu izina rya Yesu. Urabona mvuye ku kazi yansofye truwasa ziwanje 300 y'amasaudiya hanyuma n'ayandi y'ukwezi kumwe bisigura amafaranga 900 urumva byose bica biba 900 guteranya ka 300 kisha k'ibigombe n'200 ayo niyo ndamwagiriza yo mu nzu no ndamwagiriza niyo ndamwagiriza kweri nayo. Mwaramutse wabonye yanshindi yagutuka ejo muri audio ngiyo umuntu atangana adapima n'ibiri cyane
ngira ngo na senkani ntavyo afise akavuga amajambo angana kurya uyu muntu mutumuhere ambasaderi amanza amutubariza niwe yaraye yantutse ngo ntaco maze ngo ndi umuntu mubi uyu muntu turashaka ko ambasaderi amudukuramo kandi je nuko audio nzorungika audio mu biganiro nkaho urarungika uzoyishiremo turasaba ko amudukuramo ambasaderi kuko nta mugore atukana nk'amajambo yagutuse twarababaye wowe nyene niwe abatujejwe niwe abakora byose akagira mugabo akaza mu majambo akavuga nabo abagore baraho bagumutse avuze ngo bagiye ngo bagire groupe ngo gushiramwo president ngo n'abajejwe ngo intuzeye ngo abarundi kazi kuzina ariko Imana idutabara Imana iratubona naho byo ariko batugira byose hagiye Imana izobahindura uyu wo mugira umusazi niho yovyemera ntarahura n'umwana azi ngo azira umwana wiwe hari umusazi wobibona ashana ko yasanze abarundi kazi barahindutse nuko musi iyo ahura na ndabarusha uburozi mugane w'abaraho hari umusazi uhura na ndabarusha uburozi akaragenda mw'ijoro agashika mu Burundi amahoro umugisha uraho urakomeye amajewe ndashima ego ambasaderi ariko arakura kandi turamwemera ariko aradufasha ariko ambasaderi nawe arakwiye guhaguruka arakwiye kudufasha guhaguruka iyo deni wagomba kuyirungika umpindura amajwi ntibumve ijwi ryanje kuko abantu benshi baramaze kumenya ko nkunda kuvuga cyane nkavugira abandi bakobwa nukuri ntakubesha turasaba ambasaderi avugane n'umushikiranganje wa azejwe imigenderanire n'ayandi makungu kuko ambasaderi twese niyo dukwira twese kuko abakozi barino ni benshi kandi ntadushikira twese nk'abashikira n'abari ngango n'abari muri Riyade cyane ahatumbereye ahari tugomba dusaba iki kintu no kuri je wari narambabaje yongeye arambabaza ibi bintu byo gukwitirwa ku ma office babihagarike nukuri ndababaye nongeye ndababara hamwe ico woyumva umukobwa arano wambwiye ngo reka kurira nukuri ndababajwe narine ko yari tabaje akavuga ati ni musubize mu Burundi nico twose aba ambasaderi turamusaba nuko ari ko ragerageza ariko ico mbona ofisi zose ziko zirarungika abantu zitayi bakurikirane nabwira umushikiranganje azejwe imigendanire y'andi makungu bazihagarike hakora izishoboye zikurikirana abakozi neza none nubona ko barushwa na bamwe bazanana mu kinwabi abaje mu kinwabi naho bapfa ntibangana naba uno musi hapfuye umwe ejo hapfuye uwundi ejo hapfuye mu Burundi hazosubirayo bangahe zafuvwe zizobaho gute igihugu cyuzura ifuvye abantu twiko tuhagurira mu Arabia Saudite twishuza amafaranga dukubitwa tugere kuri office dukubitwa oya Karine wewe n'ayandi Karine je narigeze ku telefone ku kibazo cy'umukobwa wacu yambwiye ko atakora kuri office niyo mpamvu rero duriko turasaba nukuri mugisha udufashe wama wadufashije kandi ndazi wama wadufashije udufashe na ambasaderi adufashe bavugane na umushikiranganje azejwe imigendanire y'andi makungu turamusavye turafukamye tuva mu Burundi dusohoye amafaranga uno munsi umukozi ava mu Burundi asohoye amahera angana n'umuriyoni n'ibihumbi 500 agashira ko ibipimo vy'amajana 3 agashira ko n'ibindi bipimo vy'amahera 50 ugasanga utwaye imiliyoni 2 kugira usohoke mu gihugu cy'u Burundi usizurishe hari naho batanga ingwate bamaze gutanga ingwate yangwate bagutanya utaragera yangwate barayigurisha turinginze leta yatubwiye ko iturungika ku buntu batugura amafaranga tukongera tukagirane tukongera tukariha amahera tukuye muri imifuko yacu tukufasha amadeni tugizeni mugabo twashikino aho dushike ku ma office bakaduha zinkoni ukamenga tugira akazi ko kwa Mwarabo tugenda akazi ko gukubitwa nukuri turinginze turafuka imbere yacu ntidukeneye kumva uwundi murundi kazi yaguye ino turabisavye nimba umurundi kazi agwaye nishebuza akamubazanira kuri office hani ngavuga tekana mutwaye kuri office turaba ukuntu bo mugwanirira bamuvuze hama bamungarukanira kubera iki ho batora umuntu shebuza yase kumuvuza ntibace bamusaba itike yiwe kuko umukozi avuzwa na sebuza mugabo no munsi usanga umukozi bamushikanye kuri office kuko office ntibikimuvujije wa mukozi
shebuja ntamukatishiriza itike nibasabe bashe uzoba afise umuntu agwaye yamuzanye akamugwarira amukatira itike musubiza mu Burundi direct ariko kumutwara kuri office. Nukuri ico kintu turagisavye, nukuri udufashe kandi nukuri ndafukamye udufashe iki kintu ambasaderi agihagurukire. Dusaba ambasaderi kuko ni watujejwe ubuye ngaha kuko tugirwa n'ubu dufise ambasaderi ni cyane rero n'umushikiranganda zenzwe imigenda n'andi makungu. Nimba babona ko abakozi bariko baragwa inari benshi bamanze bugara imipaka bavuga ati rero ibi bintu birahagaze, abagiye baragiye, mutagiye ku rutonde gwiza ngo murungike abantu kandi nabo mwatoreye amahera yabo muyabasubiza. Barafise n'iyindi ngeso bagafata pasiporo y'umuntu bakashira muri system, wagenda kuyisaba kugira bayigusubiza bakakwaka inoti $500. Wayirondeye mu mafaranga yiwawe ata muntu numwe yagufashije kuyarondera, hari n'ugihe wagurishije agatungo ko mu rugo kugira uronke ya pasiporo. Kuko nimba vyaba vyase kuja muri Arabia Saudite uragenda muri Tanzania uragenda muri Kenya ugaca amafaranga kuko n'igitabo c'inzira, uragenda mu Buganda ugaca amafaranga, uragenda muri Kongo ugaca amafaranga. Mugabo no munsi pasiporo bihenze gakorokera muri ivyo bigo muri izo office baca bazikwita mu system. Wagenda gusaba pasiporo yawe ngo ntayo tuguhangurira muri system ngo utegezwa gutanga amahera kuyikura muri system. Wagera gushika muri Arabia Saudite ni za ntambara, ntibagukwirikiranye ntibagizene, nibakoresha office 2 canke 3 zizwi. Nubona nk'ubu Arabia Saudite nayo nyene yo ikabona bagumye bapfa abantu ari benshi uko bashobora kugara ata abantu basubira kubagwira mu gihugu kuko bazobona ko igihugu cyawe ariko bagishafuza. Turiko turasaba ibintu bimwe kimwe. Ikindi kintu igihugu cy'u Burundi kiko kiragira abarundi kazi turiko turagira ko impinto zenye ntibakurikirana abantu baba barungitse, nibagerageze rero badukurikirane kuko baturungitse tufise amasezerano. Kera bavuga ngo baca mu kinwabi naho batabaza ntibangana na buno munsi. N'umusi umukozi arashika ku munsi umwe agasubizwa mu Burundi, mu kwezi kumwe asubijwe mu Burundi ntanahembwe, yagira ngo yisuze amahera arakubiswe, aborejwe umubiri atawe mwibarabara. Ivyo vyose canka akamutwa. Je ndafise umugenzi nuba amaze amezi agira kwiza amezi 4 5 uko ari kuri office, bamusabye 7,000 kugira bamusohore kuri office ngo makayirihira 7,000 vyino ntari ku kazi. Bashwanye na nyina buja gushika bamutwara ku gipolisi, bangya baramukura ku gipolisi baramutwara kuri office kandi kosa ntirifise umukozi rifise nyina buja wagira mugurishe mu yindi nzu. Uwo mukozi aravuga ati jewe sinkugurisha mu yindi nzu tumusubiza kuri office. Barashwana, sebuza aravuga ati uyu mukozi wawe uramuhora ubusa, utamukeneye musubize kuri office. Aca atanga itegeko ryuko atanzu nimwe ashobora kuza gukoramo. Uba amaze amezi angana gute bagumye bavuga ngo niyirihira itike. Ikosa siwe, ntibavuze ati basi bamuronderera iyindi nzu akoremwo, ntibashobora. Ariko kera baca mu kinwabi, inzu imwe yarakunanira, iya kabiri kakunanira, n'iya gatatu barayikuronderera. Mugabo no munsi siko biri, kandi ugiye kubiraba ni igihugu cy'u Burundi cyonyene giko kirakora ibi bintu. Umukozi ananiwe mu nzu imwe nibamuhindurire mu yindi nzu. Abakenya barabahindurira, abagande barabahindurira, mugabo abarundi kazi niko tushaka turahindurirwa inzu. Kubera iki? Je ndabivuga nibashaka baze bampike basha ndabivuga kubera za nyungu zabo. Bavuga ati reka tumusubize mu Burundi azosubira tange ya mahera twongeye tumusafirishe gusasha. Telefone yawe iri oblige yo kuguma iri mu cumba. Mwebwe nta bubasha mufise mu izina rya Yesu, nta bubasha mufise mu izina. Ariko cikina nagira ndakwisabira nyakubahwa Daniel Mugisha, Imana yahezagiye, Imana igusitse amafuta yo kwitaho abarundi bene wanyu. Hariho abana b'abantu bivugira amajambo bishakiye kubera batazi umubabaro w'ibintu biri muri Saudiya. Hariho abari mwino Saudiya ariko atakibazo kibacako ngo bumve umubabaro w'ikibazo c'ahano hantu, ariko nitwubivurije kugira ibibazo kuko twese tworangira kugira ibibazo
uca usanga twihebuye kurusha. Ni ukuri ndakwinginze, ndipfuza yuko wondungikira inimero za perezida nyakubahwa Evariste Ndayishimiye, kuko ibintu twe tubona biraturengeye kandi cane. Sinumva ingene abarundi turi nta jambo, abarundi turi nta gaciro, kandi Imana yaraduhaye umuperezida avuga ijambo ry'ukuri kandi rikishikira. Kubera iki? Kubera iki twaba batatuvugira? Kubera iki twaba batatuvugira nk'ibindi bihugu, tugacukwa buconi na buhoro, ugahiga ko dufise iyo tuva nuko tudafise iyo tuva. Je hari igihe kenshi nibaza ati sinzi yuko aba bantu iyo bariko baragura abakozi mu ma ofisi, barya abantu batudandaza baba bababwira n'amategeko n'amake agenga umukozi. Birababaje kubona mu kwezi kumwe hapfa abantu 2, 3 badafise ikibavugira, badafise ikibatabariza. Mu bindi bihugu bobo ntibagwara, mu bindi bihugu nta bibazo bagira. Kubera iki badapfa? Kubera iki abarundi twaheze abaturungika nabo bagaca bapfunira hagati mu ryinyo? Ubwo ntibitangaje, uzogenda baduhe ibihano vyo gusafira ata n'amatelefone, ngaca bugiye nsafire, twasafire turi abantu 43, ariko nta muntu n'umwe yagize amahirwe yo gusafira na telefone. Twese bahegereye ku mugoroba w'ijoro, batubwije veritati, nta n'umwe azodwara telefone. Mu telefone abiwanyu bazoza gutsitorera ku kibuga c'indege. Mama ngo Ketsino ngo baguha telefone ngo 2 mu ndwi ngo amasahani. Ahubwo nta n'amakuru bafise. Jewe nakubise amezi 5, nta mwana aranyumva, nta mugabo aranyumva, nta muvyeyi aranyumva. Ndacana ndibaza ati n'ibi n'ibiki? Kandi abari aho nyene ntibanahengeshanye. Telefone bayinguriye mu kwezi kwa mbere nkishika, ariko baranyimye kate simutu. Telefone ndayitunganya nk'igipupe, ndayigumya. Amahera nahembwa ashira mw'ishakoshi. Amadeni mu Burundi hari aguma akanika abavyeyi, umugabo ati nimumpe amahera yanje. Urazi mu Burundi ingene tubayeho, amahera aturihera mu ma ofisi. Ni bake bopfana bayarose nka twebwe tuba turi bato bato. Ndagumaho none nk'ubu iyo haba ikibazo ico gihe nk'ayo mezi 5, ninde yari kubimenya? Icambere kimwe coco nka je no gusaba nuko mwotuvugiriza induru, bakareka kuza baraka amatelefone abantu basafira, ahubwo bavuza induru bayasafiranye, bashike babaha akawifi, bashike babaha amakate simu. Ibi vyose biba ku kubura kw'amatelefone. Nta kuntu uzoshika hano ugakubita amezi iki. Je n'ubu ndafise umugenzi Daniel, ndafise umugenzi twasafiranye kugeza uwo mwana Nyanisa ntarigera telefona mu Burundi. Kugeza uwo mwanya Nyanisa nta n'umwe arabona n'ijana ryiwe. Ntituzi ngo ariho, ntituzi ngo ntawuhari.
ubona amenga mu gupfa menga no gutabura ibabi ntituzi imibereho abayeho uwo mumama wimagine ubu dutanguye ukwezi kugira gatandatu twasafiriye itariki 6 z'ukwicumi kugera umwanya nisa nanje ubwanje kandi simu ndayimaranye indwi zibiri aha rero bakiyingurira barandahiye kumana kawisi baranyina na kawisi ku munota umwe aha ntegereje kuzanagura amamega y'igihumbi y'ijana na 15 kandi baranyimye ati ntuzagura buri kwezi uzoza urasimbiza imagine breve imagine nk'uwo mama abavyeyi biwe ahantu bari abana biwe ahantu bari bariyumvira ati mama ariho kimbwe ntawe uhari bariyumvira ati mama wacu yarapfuye nawe uzi kabisa ngo ariho iki kintu cyo gutwima amatelefone mukituvugire cane kandi abantu dore mwa kino gihugu ndabinginze la ndabinginze mudufashe hina hada mudufashe mudutambagize n'izo nimero ndamira tugufashe ntawe uraruha mudutambagize mu nimero tuze turashikiriza ibibazo nyakubahwa perezida nawe uraruha jewe mwayo mezi yose nari maranye telefone umva ko telefone nari ndayimaranye amezi 4 atakati simu harabaye umufilipina yakorera umukobwa wa mabuja aranyibira akawifi ndagatunga janaza ndaraba ibibera kwa zino mbuga ndetse ndaraba ibiganiro ukoresha ahubwo Daniel ndagusabye unshire mu rya groupe gufasha abamama bataha ataco bararonka abamama bataha atakintu bari bwaronke na gato uyishiremwo pe uzobukoze nubwo numvise ko atamamega nzoza ndaronka buri kwezi aho nzoza ndaronkera hose nzoza ndakirira ibiganiro aho bigeze yego murakoze nukuri mudufashe kabisa uri intwari y'umugabo pe yaba mu gihugu hariho abantu nka 3 nka wewe bita abarundi mwa kino gihugu tuba dufise agaciro pe tuba dufise agaciro ntituba ducunaguza wo gukuraho umuntu agakora inzu zibiri zingana uko zishakiye agaca ahembwa 800 mu bindi bihugu nk'abafilipina bahembwa 1500 abaetiyopi bahembwa 2,3 bw'abarundi 800 trade hina hada rumva mugabo bakaca bagukorera ibintu bitagira uko bimeze Daniel ndabisubiyemo Imana yo mwijuru yonyene zagusize amafuta yo gufasha abarundi nukuri izabandanye guhemba urakora pe ikindi ndagusabye ni iki dutambagize mwizo nimero za nyakubahwa
tugufashe uko tukuririra ukatwumviriza. Hari igihe niyabona 3, 4, 5 bamwandikiye azogira ico akoze, bitari uko n'abandi tuzopfa ata rupfu rwerekana nyakuri. Izi mpfu zagiturumbuka baduhurutura ku ngazi basubiza uko. Ego murakoze, Imana ibahe umugisha. Muhezagirwe. Oya mwigisha mwino minsi niwe ariko aravugira abakozi ibintu ahubwo bararaba muhaye n'akazi. Ego nukuri niwe ariko arabavugira.